ariko reka duhe ijambo imbwa y'Imana, ugura mikoro nawe ugira ico utubwiye. ndabaramukije Mwaramutse. kuri iki kintu tubona yuko abantu batacumvikana kandi umuntu yaje kuraba agasanga na guverinema n'abategetsi canke n'abatwara muri rusange bafise uruhara. Ico nobivugako novuga yuko abarundi muri rusangi ari abantu bari bakeneye kwigishwa. Igihe ca aba bantu abakoroni, nubwo ibintu vyinshi twabifashe muri sanse negatifu, bo bavuga yuko baje gusiviriza abanyafrika, kandi ubiravye wosanga kwari ukuri pe, kuko hari ibikorwa vyinshi bagiye bakora ukabona ko bariko barafasha abanyafrika kugira nabo babe nk'abantu, kuko babahatira no kwiga bakabaha n'amaburusi bakaja kwiga hanze, atari abana babo atari ibiki, bakabakorera ibintu vyose kugira ngo batere bajijuka. Nabo bavuga ngo bahaniye independance bagize ubwo bwenge bwo kuyiharanira, ari uko bavuye mu mashuri yabo, ari uko bambaye impuzu zabo, ari uko batwara imodoka zabo, bamaze kumva ku kantu ka civilisation. Rero ikibazo twagiye kugira mu Burundi, abarundi muri kamere yacu turafise akantu ko gushaka kuba abantu b'imbere, kumva buri gihe waba hejuru, akantu esprit de superiorité, kumva ko buri gihe ariwo waba imbere, waba hejuru. Hagaca haza ikintu c'ishari n'inzigo, kumva ko uwundi muntu atotera imbere, uwundi muntu atokurengana, ndetse nubwo yari umukinzi ari close ukumva ariwe wabandanya uri hejuru yiwe. Hagaca haza n'inoze vyo kwikunda, ishari n'inzigo, kumva ko ata wundi muntu yotera imbere, n'ubwenge buke. Rero ico kintu ca civilisation tubuze, co kumva yuko nimba ari umugenzi wawe ateye imbere, nimba ari umugenzi washitse ku bintu, nawe ubwawe uba ubifisemo inyungu. Rero ico yaba jewe yabona uwundi muntu, ico ntitwigeze tugiha agaciro ngo wumve ko iterambere ryanje ariryo ryawe, kandi nanje vyumva uko, ku buryo nteye imbere, aho gufasha ubwo bushobozi bifise ngo ce ndagukandamiza, ahubwo ubwo bushobozi bifise umpa kwaje wo gufata ukuboko nkagukingira, kugira nawe waba ukenye waba utunze ugira akanyamuneza mu mutima, ushobore kubaho, ivyo ushoboye kugufasha bigufashe, kandi ubone ko ndagukunze, ubone ko ndaguhaye icubahiro cawe, biguha akanyamuneza mu mutima. Ariko ikibazo twagiye kugira mu Burundi nuko umuntu iyo agize ico ashitseko aca agifata nk'intwaro yo gukandamiza abandi bantu ataco bafise, ari naho nayasha n'inzigo twari dusanzwe dufise ca yidevelopa. Je mvuga ati abarundi dusanzwe dufise n'inzigo yo kumva ko uwundi muntu atotera imbere, kuko hari umuntu yashobora nk'ivyo bintu vyo kuroga, kwica. Hari umuntu yashobora kwica umuntu ata kintu na kimwe amuhoye peut-être ko ari nk'umwana ari uwa mbere mw'ishuri canke yatoye ikonkuru, ari nk'umwana yatembereye akagenda yagaruka bakabona agarutse yambaye neza, ari nk'umuntu yubatse inzu nziza akamwica amuhoye casi ico nyene ata n'ikindi caha na kimwe yakoze. Rero ivyo vyose kugira habe impinduka hategerezwa kuba ico twita civilisation, yari kuzanwa nande? Yari kuzanwa n'abo barideri, baba barideri ba politike, baba barideri b'amahorijo, bakigisha abantu, kandi ivyo bigisha bikaba no mu ngiro, kuko nk'ubu umusitanteri canke nde ntashobora kwigisha abantu urukundo canke ibikorwa vyo kubahana, mu gihe nawe ata muntu yubaha ashobora gufunga umuntu n'umunyagihugu muto muto akabona yamurenganya. Mu gihe abantu babiri bashobora gupfa ikintu, uwufise amahera akaboneka nk'uko atacaha afise, udafise amahera akakibura, ugasanga barabarenganije kuri uko. Ivyo vyose bikagenda bibiba ya nziko iri mu bantu, ya nziko isanzwe iri mu bantu. N'ibi bintu rero vyo kuvuga biti jewe ntera imbere ca numva abantu barushe, usanga ba bantu mwari kumwe wabahevye, bakumva barakwidogeye kuko wabahevye, ugaca ugenda ugacutika n'abandi musa nk'uko umenga muri ku rugero rumwe,
abo bantu bakaba abantu mucuditse ariko atari bwa bucuti bufatitse, ari za nshuti nyene zo mu kabari. Ugasanga wewe abo mwategereza kuba kumwe ntimuri kumwe, abandi bantu bagiye kubajoininga mu kabari bakagureka mukaba kumwe ko musangiye, mushoboye mwe wese kugura icupa uwundi ashobora kugura icupa uwundi, canke mwese mushoboye kuvugana izo business zo kugura amazu, izo business biki n'ibiki, ariko hagati yanyu atakuzerana kurimwo ku buryo umwe akaryo ashobora gutwara ivyo bintu. Hanyuma ku kijanye no kwihorana, niyo SP mu Barundi yari irimwo kera, haba ibintu vy'intambara canke ibintu vy'indyane canke imiryango ugasanga yari yise amazina, umuryango uyu ugasanga uhanganye n'uyu, ku buryo hari umwe muri uwo muryango yakomerekeje uriya, uwo wundi muryango wategereza mpaka nawe ukomerekeje uwundi wo muri uwo muryango. Ico kintu ugasanga kibarimwo no ku rugamba, birya bintu wasanga abaganwa n'abaganwa bagwana, iyo hagira uwukomereka canke uwupfa, bamenya umuntu uzeye intore canke umusirikare abarwanyi b'ico gihe, siniriwe ndinjira cane ko babita, bamenye umuryango yavuyemwo yishe uwo wundi muntu, hanyuma mu nyuma akazokwihora muri uwo muryango. Ugasanga ni ibintu esprit yo kwihora ibarimwo, ari naho bagiye no kuvugira ngo ndi ya nyana y'ingwe ngo imwe ihora ihoze. Umurundi umukorera ikosa akigira nko kumenga ntiyaribonye kuko uwo mwanya ataco ashoboye, ariko akagutegereza mpaka igihe azoronka uburyo akakugirira nabi. Rero ivyo vyose bikaza yuko twe civilisation yabaye kure yacu, ntitwigeze tubona yuko twakoze amakosa twasaba imbabazi, ngo twicishe bugufi dusaba imbabazi. Ntitwigeze tubona yuko umuntu yakoreye ikosa nubwo uwo mwanya ukoresha wo kuja kumwihora, ushobora gusanga uhahombeye ibintu vyinshi, ku buryo wowe uvyinyoye ukikira mu bindi bintu ushobora gukora ibintu ugasanga wateye imbere, niyo nzira akazikira ntikubohe mu mutwe. Rero ikibazo twaciye tuja kugira, ntitwigeze turonka abaridere bafasha abenegihugu kugenda ubwo butima bw'ubukoko bubavamwo, kugenda ico kintu kibavamwo, ku buryo nko muri iyi ntwaro yo turimwo bigeze ku rugero birenze kwemera. Kuko kera twavuga duti twarabona kategori y'abantu batera baja kw'ishuri, uko abantu batera baja kw'ishuri niko batera bagira ivyiyumviro vyubaka, batera bamera nk'abantu baciye ubwenge, ibintu bimwe bagatera babivamwo, nk'ibintu vyo kuroga, nk'ibintu vyo kuja mu bapfumu. Kera twabona nk'abavyeyi ugasanga ari nk'umuryango umugore n'umwana batumvikana, abana bamaze guca ubwenge bakabumvikanisha, ugasanga ahantu hahora induru yagabanutse bivuye nko ku kana gatonya kashoboye umwana akaja kw'ishuri, ugasanga kabumvikanishije kakiri nko mu w'icenda, ugasanga umuryango wabayemwo amahoro. None ubu uyoberwa uwivye, uyoberwa uwutize, bose babaye kumwe, ku buryo no muri kategori y'abize basangamwo ibintu bidashoboka. Wa muntu yize aciye ubwenge, aho kugira ngo abere urumuri, abere akarorero keza uriya muntu atize, ahubwo usanga ari wahindukira akamukandamiza. Wa muntu yagize amahirwe akagira aka position arose, aho kugira ngo abe akarorero keza ku bandi batararonka izo position, abafashe no kubona ama opportunity, ahubwo n'ayandi ma opportunity yose asigaye aca yasampara akayiyegeraniza, agaca atangura gucenagaza abandi. Ariho rero vyo vyose vyo kutumvikana, ishari n'inziko, ibiki vyose bica biguma bisasagara mu bene gihugu. Wa muntu adashoboye gukoresha itegeko ngo apfunge umuntu, kuko n'amategeko yabaye nk'ikigwani, nk'ibikoresho individuel. Umutegetsi wese akoresha amategeko akayaformatinga canke akayarondera itegeko yuzuza ku muntu kugira ngo amuhane, atamuhanye ku nyungu z'igihugu, atamuhanye ku nyungu rusangi, ariko amuhanye ku giti ciwe individuel, kugira amwereke ko ari umuntu akomeye, kugira amusubize hasi, kugira amukeneshe. Vya bindi nyene bisa nko kuroga no kurogana, rya nziko nyene dusanzwe tuzi mu Barundi yatunaniye kuvamwo. Ivyo rero bigaca bigenda muri ahantu hose bibiba ishari n'inziko, bwa butungane butakora, abantu bikabasaba ko bihanira, vya biki biduza inzira yo kwihanira, vyose bica bigenda bibiba ukutumvikana hagati y'abenegihugu
n'ivyo rero vy'uko buri muntu wese nimba ukoze akasa nimba hatari aho duhuriye je nkaba ntashoboye guhana ndafise umuntu hariya tuzinanye mushobora gushikira akaguhana ndashobora kugufondera ikinyoma kwa naka akagifatira kakakugira ndashoboye kubitwaza umugambwe nkagushira hasi ndikubona uri kunterana imbere wewe biki n'ibiki wakwitwaza umugambwe akaraba ico akudendereza canke akitwaza ibintu bibi wavuze arashobora kugushira hasi. N'uwudashoboye kuroga udashoboye kwica agaca akoresha ico kindi kintu cose buri kintu cose umuntu afise ashoboye gukoreshereza nabi umuntu usanga ari kugikoresha arico bituma mvuga nti twege twaracerewe mu bintu bijanye na civilisation hategerezwa kuba duciye ubwenge tumaze kubona ivyo bintu dukorera abantu nubwo waba umuzi canke utamuzi dutegerezwa gutahura ko ivyo bintu bizunguruka bikadusubira bikatugarukako kuko nk'ubu unye hari umukomerisa yateye imbere mu karere iwacu nkamwica ndi rugoti ngwaye imvunja canke nkamwicisha ubukene buzogaruka bungarukeko kuko ndi kuvyara abana bose hari abobonye akazi kuri uwo muntu hari ibicuruzwa vyoje bikadushikira kubera uwo muntu ariko namwishe twese tuciye tuguma dukumva nimba hari uwundi muntu yateye imbere ibi n'ibi afise iciyumviro c'uko nk'akarori ashobora gucarenjinga nk'inama nshingamateka avuga ati aka karere nta mazi bafise aka karere nta matara bafise ivyo bintu nkaca ndamufata nkamudodobereza akamererwa nabi abashingamateka bagenda biraramira ibiri amafaranga bitekeretse warangije gukora iyo mishinga ayo mahera yirire itekeretse ivyo bintu ntibikogwe abanyagihugu tubandanye tubayeho nabi ugasanga vyose biri kudushira hasi ari nako bigenda bibiba ishari n'inzigo ibiba ukutizerana umuntu ugasanga mu kuvuga asigaye hari ivyo atavuga kugira arondere ko buca abandi nabo ugasanga nyene izo mbaraga zigira zitandukanye bari kuzikoresha ukutariko utazifise nawe akarondera ikindi kintu yokora ari naho havukiye ivyo bintu rimwe na rimwe usanga abantu barogana hamaze kuba uburozi hashaba kwinubana ko kubera wa wundi yashari n'izikibi barimwo udashoboye kugira ayo mafaranga ngo ahashe umuntu udashoboye kugira intozeye ubwo gutwara ngo akora ubuntu ujye yamurenganije n'uwarenganijwe akaba afise iyo shari n'inziko aremera akikokora yamahera yokoresheje umugambi wundi akaja kuyakoresha mu bintu vyobaca binjiramo vy'amangetingi ati ngiriye ibi mpaka nanje ndakoze ikindi naco gituma n'ivyo bintu vyo kuroga bica bitera bibumurengera nuko baba bashaka nuko umuntu ari gukora ayo makosa aba ashaka kubikora mu buryo atawumumenya mu buryo bwishije kibaba gifise ariko vyayo nyene vy'uburyaryaryarya bimwe vyacu vy'uburyaryaryarya agashaka kugikora mu buryo ntawuza kumukemura ko ariwe yagikoze ariko rero ikindi naco dukwiye kugirirako attention muri uko kuntu nyene abo bategeka baba bashaka kwigongera ku butegetsi no guteranya abatwara hari uburyo nabo nyene baca babikorera ko bakaja bashira ibihuha mu benegihugu abenegihugu gaca bituma buri kibagira umutima uhagaze umuntu aho kuraba ivyomuteza imbere canke kuraba ibimubangamiye ikibazo nyamukuru aho gihagaze akaba ariho yikonsantra ugasanga yagize umutima muke kumva ati naka aramvuga naka araja kundoga ninca ngaha barandoga ninca ngaha baranyica ivyo navyo abo bantu bafise iraha ry'ubutegetsi bashobora kubikoresha kugira ngo bahungabanye abantu ari naco bituma jewe mbavuga nti umuntu nubwo bimeze uko onye hari ibintu bimwe tuba dukwiye kumetiriza tukamenya uburyo tuvyifatamwo tukagira nk'ikintu bita fate discipline ukamenya uburyo wikontorora mu bijanye no kwaba kurya kwaba kunywa ivyo bintu ukamenya uburyo wikontorora ibi bintu vyose dufate biyayura umutwe ukavyirinda ukamenya uburyo nyene buri gihe uba ufise ubwenge bupanze buri ku murongo kugira ushobore kumenya uburyo uhangana n'ivyo bibazo n'uburyo ushobora kubicamwo kuko igikenewe si iyo masse populaire yo guhinduka yose igikenewe n'abadere baza bafise iyo esprit y'uburidere babishoboye hanyuma bakagira
bakagida abandi bantu bakabereka, kuko uko nyene bavyinjiyemo akavyisangamwo ari majorite, ni nako mu kuva mu vyo kwihuta igihe hoba hari abarideri baborohereza, abarideri babereka ibintu uko bihagaze kandi abarideri batabarenganya, kuko iyo abarideri batari kurenganya n'uwo wundi muntu yaba yitwaje amahera yaba yitwaje iki, ivyo kurenganya aca bivamwo, na rya shari n'inzigo vyari mu bene gihugu bikavamwo, kuko ndabizi neza ntawafata amamiliyoni n'amamiliyoni ngo aje kugura uburozi, kandi azi yuko ashobora gutonda kw'ikomine canke kwa nyumbakumi ikibazo afise, ico kibazo gaca gikemuka. Ivyo bimeze uko hari abashingantahe bicara, umuntu nimba bamurenganije akarimbi bakicara akarimbi agasubiza aho kari, ata urenganije kubera ata amafaranga afise. Ivyo bigenda bigabanya ishari n'inzigo mu bene gihugu, ugasanga ibintu vyagenze neza. Rero ubu unye ikintu cose kiri kwica ibintu n'abarideri batari gukora akazi nk'uko bari bagategerejwe, n'abarideri bafashe ububasha bahabwa n'igihugu bakabukoresha ku giti cabo, kandi bagakoresha mu bintu vy'ishari n'inzigo, mu bintu vy'ishari n'inzigo, bakanibagira nabo iyo civilisation ikaba itabashitseko bwiza kubashikako, bamenya yuko ivyo bakora bica binjiramwo nabo bikabashikamwo. Ari naco gituma uzumva nko muri presidence abantu bakomeye cyane, vice perezida na perezida bariko bagirizanya uburozi, kuko hari ibikorwa bategerezwa gukora batakoze, kwabaye gusa kurima ishari n'inzigo, kumva yuko agasumba kandi kakamira, basanga bari kurima ishari n'inzigo. Kandi vy'ukuri tubaye abantu turi civilize, kuko iyo uri civilize ugira gutahura inzira uronderamwo ibintu, ugira kumva ko umuntu ari nk'uwundi, guca bugufi, kuraba uwo muntu yihevye aho kumuca intege ukamuremesha, kuraba ko ata muntu akumiriwe kandi ku bintu yaba afitiye uburenganzira, kuraba ko wakoze ikosa ahanywe mu buryo bukwije amategeko, kuko n'abanyamakosa n'imfungwa zifise amategeko azubahiriza, ntabwo uca uzifata nk'inyamaswa. Kuraba ko uwo muntu wese, iyo umuntu yakoze ikosa ukamuhana ukurikije amategeko, nawe arumva ko vy'ukuri uri umushingantahe akikosora. Ariko iyo umuntu yakoze ikosa ukamuhana birenze uko uwo muhanye, arabona ko wabishizemwo ubunyamaswa, n'iryo kosa ntibikunda ko yikosora, ahubwo arondera ikindi azokora kugira ngo yihore, bimwe navuga vyo kwihora. Ikintu rero meze nk'usozera navuga nuko nubwo buri murundi wese abifisemwo uruhara kugira ngo duhinduke, tugire icizere kandi twubake igihugu, abantu b'abarideri nibo bofata inzira ya mbere. Hanyuma umuntu umwe ku giti ciwe ico yokora ni ukugira umutima utekanye. Wewe ku giti cawe ukumva ati ntacyo niyagiriza, ibijyanye no kwicungera navyo ni discipline, uburyo wifata mu kurya, mu kunwa, mu kugiranira imigenderanire, kuko je novuga nk'abantu benshi dufate nk'iyo ukoresha inzoga ziboreza cane canke ibiyayuramutwe, canke iyo ufise iraho ry'ibintu, aho hantu umuntu ashaka kugirira nabi arashobora kuhagufatira. Abantu bajamwo nk'abantu bafate ibiyayuramutwe shiramwo n'abagore, canke umugore aja mu bagabo, ivyo nyene ugasanga navyo nyene bishobora kukwibagiza, gutuma udafokasinga ku kibazo nyamukuru, ugasanga umuntu yagutegeye agusize hano. Bisaba ko umuntu ku giti ce yicungera, ariko akaraba ko nawe ivyo ariko ariko yicungiramwo ata wundi yatoteje. Wowe ububasha ufise ukabukoresha mu guproteja, apana mu gutoteza. Uwo udashoboye kugirira neza ukirinda no kumugirira nabi. Hanyuma abarideri canke abandi bantu bari guharanira kuba abarideri bakaraba bagakurikiza ibintu, bagakurikiza amategeko uko ari. Muri menshi nako navuga, ndumva ibintu umuntu yavuga biba ari vyinshi ntiyashobora kubirangiza. Murakoze, reka n'ijambo abandi ndeka abandi bavuge. Sawa sawa, urakoze. Urashobora kumbure mu kanya, ariko tubihuriza ko jewe ahanini nibaza ko nivyo ubutegetsi ko aribwo buzana ikicuka kimeze uku. Kimwe iyo hatari ubutungane niho kenshi usanga abantu bashaka
kwikora ivyo bintu impamvu zibiri, ubwa mbere kubera bumva ko justice bayikeneye burya mu bantu benshi bafise essence ya justice, umuntu yagukorera ikibi ukabona ariko aradagadaga uwo ari we wese icambu ca ka kana araniga rikanigura. Ica kabiri nuko aba azi ko nawe nyene hariho chance ko azoguherana niyakwihora kuko mu bindi bihugu nubwo wokwihora umuntu agukora icaha nawe ushobora gusanga wahanywe gusumvya na wa wundi yagukorera icaha ubwa mbere, ugasanga umuntu avuga ati ntashoboye kumwitwarira mfuma ndabiheba kuko nivyo bizimbutse gusumvya kwihora. Ariko na cane cane abadede akajagari bashira muri guverinema mu ntwaro yabo bishoboka gute? Je ngubu nkoze icaha God forbid, umuntu wa mbere wenyene kwanza aseruka hano n'umupolisi, kiretse kumbure binuvye ko hari umuntu yakomeretse bashobora kuzana ambulance canke ko hashobora kwaduka igicumuro bakaza kiziba moto ca wamuhize. Sino polisi niyo nije kandi koze nije kumana turekeza kubita ikofu umuntu kirazira kikazirizwa polisi nta muntu ihana kuko deja ari ikintu bita presomption d'innocence, umuntu ari innocent nawe gusanga ugifise imbugito eje gucumita umuntu uguma witwa innocent kugeza sentare niyikwegera kwicaha. Polisi yashobora kuvuga irakwitwara canke iyo prokeje navuga ati uyu muntu tumwagiriza iki, mugabo definitivement sentare nizo ati uyu muntu icaha yagiriwe niki kuko no kwica bise vya vyinshi sero ibihugu bimwe harimo homicide harimo sepa murder n'ibindi. Ariko ico nshaka kuvuga nuko polisi yonyene niyo iharenguka kandi nta kindi kintu nta wundi muntu numwe aje hagati na hagati yajewe na polisi. Polisi nayo icinjana he mu bucamanza nta wundi muntu aba involved. Nta nyumba komana dufise, nta mukuru w'umutumba dufise, nta gacimbiri dufise, turafise meya ntamenya n'ivyabaye, umudepite wo muri province ntamenya n'icabaye kiretse ko muri icaha kimwe cabaye publicise nayo nyene cuva kw'iradiyo mu bandi. Ariko mu Burundi umusitanteri aba ariko arakura arashobora aguhana nkande yavyigiye hehe, urwo rubanza yaruciye ryari, umukuru w'umutumba, nyumba kumi, gacimbiri, umukuru w'umugambwe, umukuru w'imbonerakure, umudepite wo muri yo ntara arashobora kugukorera iki. N'ibintu vy'akajagari bitagira ukuntu bingana, iyo bituma wumva uca ugenda urasoboka ahantu hose ko ntuzi uhava kugira nabi uwo ari we. Kandi n'ivyaha umva n'ibidetermine, imbonerakure ishobora kubona ko wasivye mu nama yabo, nyumba kumi akaguhana ko utateye ikawa nyinshi, sepa umudepite akidandagaza ku kindi kintu. Nta mategeko ahari, nta mategeko bubahiriza, nta structure zihari bubahiriza kurya bagira separation de pouvoir. Jewe kumvuga ngo umusitanteri yaguhanye notanga nuvuse ngo meya, abantu bari mu bisagara bikunze kuvuga ngo meya ngo yahanye umuntu, meya yahanye umuntu, ubwo bubasha bwo guhana yabuvanye hehe? Nubwo meya nomusanga mu biro vyiwe nkamukubita ikofe canke sepa nkaja mu biro vyiwe nkayihagarika, agenda ku ruhande agatora urutsinga agahamagara polisi nk'abandi bantu, polisi ikaza nkagenda meya duhurira muri sentare tuburana. Ico catuma ahamagara polisi. Bona polisi ije igasanga nta kintu kihari, nta rezo y'ukunya leta. Asipose nk'akarorero meya yaje gukoresha inama avuga uwo meya uri umuhimbiri, agaca ahamagara polisi yozavuza uri umuhimbiri. Ivyo uragenda umwitwarire muzohora muri kote, uyu muntu aje tumufatira yakoze umuhimbiri, ubwo uzoja muri kote hanyuma umwereke ko utari umuhimbiri mubizanye iyo je najo abapolisi bacu bitoraba ivyo bintu. Mugabo mumva mu Burundi uvuze nk'ico haba hari nk'imigwi 6, imbonerakure, abo mu nzego, abapolisi, abadepite, abapatiri, bose umwe wese kurari bashobora kugufata, pana kugufata gusa no kuguhana akaja guhana. Donc n'akantu kajagari katari ko kangana bari mu bituma bidama abantu bama bagenda binubana bagenda batumvikana. Sangwa majangiri barundi